Ndabaramukije n'abakaze mwese abanywanyi bacu mba muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa kaze mu makuru ariko aravurwa cane hirya nino mu karere k'Afrika y'ubuseruko. Turaza kugaruka ku nkuru ziriko ziravurwa ngaha mu Burundi, turaba izindi nkuru ziriko ziravurwa mu bihugu bibanye ndetse n'ahandi hatandukanye ngaha ku mugabane w'Afrika. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije kuri mwese abanywanyi bacu mwafyonze kuri sabone, nawe utarayifyondako kano n'akaryo keza ko kugira ufyondeko. Amakuru mw'idonido turaza kuyatangurira ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Perezida Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu adakunda ubunyonyezi. Bamwe bati Perezida Ndayishimiye aratandukanye cane n'abandi bategetsi dufise ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Turaza kugaruka ku makuru akomeye cane ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ico abihwezi vya politike babona ku ntwaro yiwe, ndetse tuze no kuraba amakuru ku biba biriko biravurwa ku bategetsi bakomeye ngaha mu Burundi. Turaza kugaruka ku nkuru ziba ziriko ziravurwa irya nino, turaza kuraba hari umwenegihugu w'u Burundi ariko ararangishwa cane mu gihugu ca Kenya n'ibitaro vya Kenyatta National Hospital. Uyu mwenegihugu turaza kumubabwira uwoba amuzi nawe yofasha kugira abashe gufashwa muri ico gihugu arimwo narirya agwariye mu bitaro vya Kenya. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru mu zindi nkuru ziriko ziravurwa irya nino nga ku mugabane wa Afurika. Turaza kurabira hamwe amakuru arabana na politike muri Cote d'Ivoire. Laurent Gbagbo akaba yasubiye kugirwa umwere na ICC. Turaza kugaruka ku zindi nkuru zitandukanye mu gihugu ca Tanzania. Perezida mushasha wa Tanzania Suluhu Hassan yashizeho abagize leta nshasha, turaza kubamenya. Ayo namwe mu makuru turuze kugaruka ko muri hano makuru twabatunganirije muri kano kanya, ariko n'izindi nkuru zose nakubwiye mu mfunyapfunyo turaza kuzigaruka ko mw'idonido ry'ano makuru. Sangwa kazi rero we tugiye kuyabanamwo, nimba wipfuza kurajubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubatunganiriza, ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone kugira dushize ko inkuru uce uba mu bambere bayironka. Ku banywanyi bacu mutwumviriza muri ngaha mu Burundi, sangwa kaze, ibihe vyiza nivyo ndabipfurije. Ndaramukije abanywanyi bacu muri kumpara dukurikira muri mu bihugu vy'amakungu ya kure, ndetse naho buri hose ndabaramukije cane mbipfuriza ibihe vyiza. Reka hano makuru yacu tuyatangurire kuri rino tangazo ridushikiye. Ni tangazo ridushikiye ku mwenegihugu w'umurundi ariko aratabarizwa n'ibitaro vya Kenya National Hospital. Amakuru avuye muri ico gihugu ca Kenya tugira tubashikirizeho, akaba ari umwenegihugu bivugwa yuko ava ngaha mu Burundi ariko akaba atazwi imyidondoro. Uyo rero akaba ariko ararangishwa cane n'ibitaro vya Kenya National Hospital, akaba ariho arembeye. Uwoba amuzi muramuraba ngaha mw'isanamu, uwoba amuzi rero yofasha kugira umuryango wiwe umenye aho uyo wabo yoba arembeye mu bitaro vya Kenya nk'uko amakuru adushikiye kano kanya avyerekana. Perezida Ndayishimiye biraboneka ko hariwe mu perezida afise intumbero itandukanye niyo abandi, kuko Perezida Ndayishimiye biravurwa yuko ari we muntu ariko arakora ibishoboka vyose kugira asubire gutunganya igihugu c'u Burundi, ndetse n'isura yacu mu makungu isubire kuboneka. Perezida Ndayishimiye ariko arakora ingendo zitandukanye irya nino. Abatari bake baravuga yuko nubwo Perezida Ndayishimiye ahura n'ingorane zimwe zimwe na cane mu bamufashije gutwara Uburundi batabona kumwe ibintu, ndetse bivurwa yuko intumbero wewe afise atariyo abandi bafise, ariko Perezida Ndayishimiye bamwe bibaza vya politike babona ko abonye abamufasha muri leta yiwe kandi bakagira intumbero imwe nawe, ibintu bishobora guteba bigahinduka mu gihugu
Perezida Ndayishimiye ariko aragira ingendo zitandukanye mu bihugu bitandukanye, ivyo byose akaba ari ukugira gusubiza igihugu c'u Burundi mu makungu, gisubire kugaragara ibikorwa vy'iterambere birangurwa, ariko hariho no gufatanya canke se no gufashanya mu birabana n'ibindi bihugu ndetse n'imigenderanire. Ivyo byose bigakorwa mu ntumbero yo kugira igihugu gisubirane iteka camanye, ndetse Perezida Ndayishimiye bikavurwa yuko ari umuntu adakunda ubunyonyezi ndetse no gukorera ibintu mu kinyegero. aba yipfuza ko ibintu byose vyoshigwa ku murongo kandi buri umwe wese agatunganirizwa. Gusa bavuga yuko agihura n'ingorane zimwe zimwe za bamwe mu bihangange mu bategetsi baterekwa ivy'iyo ntumbero ya Perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye mwumvirize aya majambo yiwe. Ati natwebwe abenegihugu turamuzi nta kibe tumwagiriza, rero turamuhaye uburenganzira twamuhaye mu kumutora no kumushigikira nakore kuri abo bitwa ngo ni bihangange, na cyane cyane batari kure cyane yiwe. None ko nabuze abamfasha munsi yanje, nivyo vyipfuzo vy'abanywanyi bacu, nivyo vyipfuzo vy'abenegihugu. Linda turapfuye mwana wa mama. Naje hari bamaze kumbwira ngo nzogwa ku nzira ngo kuko ngo nije nshaka kurondera amakosa y'indongozi no hasi. Utsi no ndabigire gute? Tirinda urazi ko bacavuga ngo tugiregerege, nanje azoca amagara bene igihugu tugiregeregere kuri we turaye ko azotunesha. Uyo ni Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Impamvu twipfuje kubashikiriza ino nkuru nuko abatari bake yo bakumbuga ngurukana bumenyi ndetse n'abatangazamakuru bitandukanye bikorera ngaha mu karere ka Afrika y'ubuseruko vyatanguye kwandika bivuga ko Perezida Ndayishimiye biboneka yuko wewe intumbero yiwe ku Burundi ari intumbero itandukanye, gusa bikagaruka ku kuba hari bamwe nkuko nawe ubwe wavyivugira ngo yuko yabuze abamufasha. Gusa bamwe bavuga yuko ari ibintu bitangaje kubona umukuru w'igihugu avuga ko yabuze abamufasha kandi ari we abagena. Ivyo byose rero nivyo kurindira tukaraba aho bishira Perezida Ndayishimiye Varisito n'intumbero yiwe aho agiye gushikana igihugu cacu c'u Burundi. Dutandukire turabe amakuru ariko aravurwa mu gihugu cibanyi ca Kenya, ca Tanzania. Murantunga kuri ubu ngubu Perezida w'igihugu ca Tanzania mushasha ni umupfasoni Samia Suluhu yashizeho leta shasha inyuma y'urupfu rw'umuhisi, inyuma y'urupfu rwa Dr. John Pombe Magufuli wahora atwara ico gihugu ca Tanzania. Perezida Samia Suluhu Hassani akaba yagenye abagize leta inyuma y'ukurahiza icegera ciwe Dr. Philip Mpango. Ivyo bikaba vyarabaye kuwa gatatu. Mu bashikiranganji binjiye muri leta nshasha ya Perezida Samia Suluhu Hassani hakaba harimwo Mwigulu Mshemba yahawe ubushikiranganji bw'ikigega ca leta, akaba kandi yasubiye mu kibanza cahoramwo Dr. Philippe Mpango yabaye icegera c'umukuru w'igihugu. Ubundi yinjiye muri leta ni Liberata Muramula yashinzwe ubushikiranganji bw'imigenderanire no gufashanya mu karere ka Afrika y'ubuseruko, akaba yahora ari umunyamabanga mukuru w'ubushikiranganji bw'imigenderanire, akaba yanahoze aserukira Tanzania muri Amerika. Liberata Muramula akaba yarabaye kandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe rihurikiyemwo ibihugu vyo mu biyaga binini ICGLR canke se CIRGR rifise icicaro ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Wahoze arongoye ubwo bushikiranganji yitwa Palamagamba Kabudi, akaba yagenwe gutwara ubushikiranganji bw'ubutungane n'ibwirizwa ashingiro. Mu bashikiranganji bahinduriwe ibibanza hakaba harimwo Umi Mwalimu yahora ari umushikiranganji w'ibidukikije, yagizwe canke se yagiye mu bushikiranganji bujejwe intara n'ubutegetsi bw'ibanze muri ico gihugu ca
Tanzania inyuma y'uko nyene uwahora agitwaye ariwe John Paul Magufuli yitavye Imana, kuri ubu hakaba hagiyeho leta nshasha. Nari nabikubwiye mu ntango zano makuru ko turubuze kugaruka ku nkuru zitandukanye ziriko ziravurwa. Hari inkuru irivurwa kuri perezida wa Cote d'Ivoire yahora atwara igihugu ca Cote d'Ivoire, yitwa Laurent Gbagbo. Amakuru rero dufise nuko turabe ivyavuye mu rubanza rwiwe. Laurent Gbagbo yahora ari umukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire, akaba yejejwe imbere y'ubutungane nk'uko amakuru avuye mu avyerekana. Kuri ubu ngubu rero ivyo yagirizwa bikaba vyamuvanywe ko. Amakuru yacu atubwira neza yuko uyo Laurent Gbagbo yasubiye kugirwa umwere n'urukiko ICC, igisata ciyungurizo muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC cemeje kugira umwere kugirwa umwere kwa Laurent Gbagbo yahoze atwara Cote d'Ivoire. Yari yaragirijwe ivyaha bikorewe zina kiremwa muntu. Bwana Gbagbo niwe mukuru w'igihugu wa mbere yarengutse imbere ya ICC, akaba yarejejwe ivyaha bijanye n'ubwicanyi bwabaye. Hakaba haraciye imyaka 10 rero bwakurikiye amatora muri ico gihugu mu burengero bwa Afurika, ariko ubushinjacaha bakaba bwarunguruje kuri iyo ngingo buvuga yuko naho habaye amakosa mu mburano kwagirwa n'icaha kwa Bwana Gbagbo kwari kwerekanywe atagukekeranya nk'uko amakuru ava muri ico gihugu avyerekana. Kuri ubu rero ukaba bwavuze ko impapuro zishika ku bihumbi hamwe n'ivyabona 96 vyatanze ubuhamya muri sentare vyerekanye ko uwo mugabo yagirwa n'icaha. Bwana Gbagbo w'imyaka 75 ubu yaracumbikiwe mu Bubiligi inyuma yo kwezwa bwa mbere na ICC mu mwaka wa 2019. Akaba yizeye guca atahuka muri Cote d'Ivoire mu gihe kunguruza ku bushinjacaha bwabaye ubusa nk'uko amakuru ava muri ico gihugu vyerekana. Ayo rero namwe mu makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Mu makuru yacu turaza kugaruka ku zindi nkuru zitandukanye ziriko ziravurwa irya nino. Tutegerezwa gukora kugira uraje mu bambere mu barushikirwa n'amakuru yagezwe ko. Tutegerezwa gufyonda kuri subscribe maze ukaraja wirondera amakuru yizewe kandi yatojwe neza abariko aravurwa irya nino ngaha muri Afrika ndetse no kw'isi yose muri rusange. Ibihe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije, ariko ndakwibutse ko niba utarafyonda kuri sabone wobanza ugafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro vyacu uraje wa mu bambere bashikirwa n'ibiganiro vyacu. Ibihe byiza kuri mwese, bye bye.